Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Turashima muri iki gitondo ko tuvyutse amahoro, turifuriza abantu bose bari mu gatondo kugira umunsi mwiza, kandi twongere twibuke ko hari n'abandi bari ku mugoroba, nabo nyene tubifurize kugira umugoroba mwiza canke ijoro ryiza. Jewe ni Jane Hatunga ushima Imana, kuko tudatunzwe n'Imana nta mwana w'umuntu wodutunga. Dushima Imana muri vyose. Uno munsi nifuje kwishura ikibazo bakunda kumbaza babonye logo dukunda gushira kuri channel ya Joy Foundation tunezerwe, iri kuri channel ya Jane Hatunga. Ubwo rero iyo logo yanditseho Joy Foundation tunezerwe nkuko mpejeje kubivuga, kubera yuko iyi channel naho yabayeho intumbero nyamukuru yari yo gushima Imana. Tugashima Imana tutabivuga mu majambo gusa kuri channel, ahubwo dushima Imana dukoze no mu mifuko yacu, tugatanga kuri bike Imana yaduhaye, kuko ntitwovuga ko dufise byinshi ngo turabatunzi, ahubwo dutanga gusa bivanye ku mutima, kuko hatanga umutima. Niyo mpamvu rero twashizeho iyi Joy Foundation tunezerwe, ikaba yarashizweho n'uyu muryango wacu, ariko n'abandi bantu bose babigomba bakaba baragiyemo. Niyo mpamvu n'uyu munsi nshima, nongeye gushima kandi abantu kugera ubu bamaze kudufasha, bamaze gutanga ubufasha bwabo, tugashobora gukomeza gutanga ubu bufasha ku bana, cane cane dufasha abana batoya n'abantu bashikanye gushika ku myaka 18 niyo yari intumbero nkuru, ariko rimwe rimwe hari igihe dufasha n'abantu bakuze bivanye n'ibibazo bafise. Kuri aba bana rero mu ntumbero ya Joy Foundation tunezerwe, yari yashinzwe itariki 18 Myandagaro umwaka w'2020, intumbero kwari gufasha abana nkuko twabivuze, tubafasha kuja mu mashure, tukabafasha kwivuza, tukabafasha no gura utuntu duke duke mu buzima bwabo bwa misi yose. Murabizi neza ko iyo umuntu akenye cane, ari mu bibazo bigoye canke mu burwayi bukomeye, araraba abantu bakaba bamufashije hirya no hino, ariko haragera igihe ubufasha bwo mu muryango bukena, bikaba ngombwa yuko ushobora kuraba abandi bantu bo hanze bogusayidira kugira ngo ubuzima bubashe kubandanya. Ni muri iyo ntumbero rero Joy Foundation tunezerwe dushira ubushobozi bwacu hamwe, hanyuma tugafasha abana canke n'abakuze bivanye n'impamvu zitandukanye. Ariko rero mu bufasha dutanga ntabwo turaba igitsina, ntabwo turaba amadini, ntabwo turaba ibindi bintu ibyo ari byo byose bishobora gutandukanya, turabaho mu gutandukanirizaho abantu. Twebwe gusa dufasha umuntu uri mu bibazo bikomeye, cane mu burwayi bukomeye, canke mu bukene bukomeye. Niyo ntumbero ya Joy Foundation tunezerwe. Hanyuma rero umurongo twishimikijeho ni umurongo wo muri Zaburi 121, uvuga ngo ku murongo wa mbere gushika kwa kabiri, ngo nunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabaga kwanje kuzova he? Ugutabaga kwanje kuzava mw'ijuru, ku Mana Data wa twese yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga rero umwana w'umuntu iyo abonye ata kindi kintu na kimwe ashobora kwizera, yizera Imana yo mw'ijuru yonyene, niyo yonyene ishobora kumutabara, kuko mw'ijuru hari ubutabazi umwana w'umuntu akeneye hano kw'isi. Tukaba rero twari tugombye kugira ngo tubisigure, hanyuma umuntu wese agerageze arabe ico ashobora gukora, uwubishoboye wese ni karibu nta kibazo. Abasigaye rero turi kumwe ntidushobora kuvuga twese, turi kumwe n'abandi bantu bashika 5, hanyuma tukaba twakira n'ubufasha bw'uwo ari we wese yifuza gutanga, kugira ngo twese dufashanye dushobore gufasha abo bantu bagowe. Ibihugu turungikamo navyo nyene hariho umuntu yabimbashije, inshuro nyinshi turungika mu Burundi kuko nicyo gihugu twavuyemo. Umuntu uwo ari we wese yatubwiye ati hariho umwana afise ibibazo ibi n'ibi, turashobora kumufasha. Ariko rimwe rimwe turashobora no kurungika no mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, mbega mu bihugu byahari iwacu, ibihugu bita ngo Grand Lacs canke ngo Great Lakes. Ni ukuvuga rero East African Communities, ibihugu byose biri hariya, turonse umuntu atubwira ati yamara hariho umuntu nzi afise ikibazo iki n'iki, turamufasha. Tunapeana msaada kwa hizo nchi zote. Lengo letu ni kusaidia watoto wenye wako na shida na matatizo, sana sana watoto wenye wako na miaka mpaka 18. Asante sana. Mungu awabariki. Joy Foundation tunezerwe kusaidia watoto wenye hitaji kubwa sana. Joy Foundation tunezerwe soutenir les enfants qui sont dans la pauvreté. Joy Foundation tunezerwe gufasha abana bari mu bukene bukomeye. Joy Foundation tunezerwe helping people who are in need.
murakoze.